Jo niho umuririmbyi Chameleone Jose Chameleone yashika ngaha mu Burundi. Ku munsi weje niho abanditsi n'abamenyesha amakuru bagenda kumwakira ku kibuga c'indege, bamwakira neza, bamwakirana igishika, baravuza ingoma, hari ibintu biragenda neza, ubona ko nawe nyene yagiye mu bantu bavugije ingoma. Ku munsi weje niho yakoze press conference ari kumwe n'abamenyesha amakuru bamubaza ibibazo bitandukanye vyinshi. Ku munsi weje niho yakoze sound check hariya muri arena, bona ko ari n'ahantu aza gukorera na show ya VIP no munsi, ubona yuko aza kuba ari ibintu bimeze neza cyane. Ku munsi wejo niho Jose Chameleone abanditsi n'abamenyesha amakuru bamubaza ikibazo, abantu bari barindiranye igishika, bari bamaze iminsi barindiranye igishika, bamubaza bati mbega umuririmbyi Double J ko ashobora kuba ari muyabira, mbega ngo bahoramenye ko indirimbo yiwe Sinokwirana mwakoranye, bahoramenye ko itakiri ku rubuga rwiwe, mbega wo bivuga kwiki, mbega oba hari umuntu yaguhaye amafaranga kugira mukorane indirimbo na Double J? Inyishu yatanze ni nyinshi, inyishu yatanze ariko mbona ko naho yavuzemo ibintu byinshi, ikintu cyashoboye gutahurika ni kimwe, arico cike Fulgence Mika agomba kubwire uko Jose Chameleone yishuye Mika. Ari ibintu byari bikomeye. Abantu bose amatwi yarameze uku, twese twari tubanze tumeze uku, ibaza kuyabanga. Ibaze ko tugiheza ikiganiro, navuye ngaha niruka aka gato kugira ngo byose bize kugenda neza, ntitunatakaze n'umwanya. ntidutakaze umwanya. Urazimbye byumve, niba kugira ngo umwanya urazimbye uzokumve ko umwanya nyine uzimbye kandi bimwe bikomeye. Urumva? Niba kugira ati umwanya urazimbye uzokumve yuko uzimbye. Ikibazo cyari kijanye n'indirimbo Sinokwirana DJ Pole yakuye ku rubuga rwa Double J, once again canke Double J Bad Boy Killer, nyuma yuko bari bamaze kuba bashamirana. Ariko uyu munsi cyo bizeza nuko mugiye kuba mumenya ukuri kuri inyuma ya bino bintu byose, n'ikindi kintu batigeze bamenya ku mpamvu z'impari z'abano bagabo, kubera kugiye kubiraba uraza gusanga neza na neza ikibazo bafitanye burya ntigituruka kuri ino ndirimbo. Ino ndirimbo hubwo yabaye iyo kwihorerako ku ruhande rwa DJ Pole. Ibintu byakomeye. Urabyumva? Bamubaje ati mbega kuri rya ndirimbo koko ukuri kuri hehe? Abari n'amatwi muyabange neza kugira ngo tugire rimwe. Uyu ni Jose Chameleone yabyishuye mu Giswahili, abo abatagishoboye taza ko basigurira, cyangwa uri hafi ya gusigurire kugira ngo ntaze kuvuga ngo twagize gute. Ile ngoma ya kwangu na Double J. Sasa Double J mwenyewe ndiye ataamua. Lakini nataka tufanye video tu nikaifanye. Kama nataka tufanye nyingine tuifanye. Kama nataka tufanye album tufanye. Unaona? Kingekuwa vizuri promoter na wasanii waingiane, si washali. Unaelewa? Lazima wote wanatumika kwenye industry moja. Mimi kitu naona yani si vizuri wakiwa na wana ugomvi. Promoter anamtaka msanii na msanii anamtaka promoter, wote wanatumika. Sasa kwa hiyo mimi naombea amani, unaona, watumike kwa amani, sio kwa ugomvi. Sasa ni kuweke mwanga watu waelewe vizuri. Mimi kutumika na Double J katika hiyo ngoma, I wasn't paid nothing. Hawakunilipa chochote. Mimi na Double J tulielewana kama msanii na msanii, tukakutana naye nikamwambia nataka niimbe naye, akakubali na yeye akasema nataka kuimba na mimi. Wala mimi vile mambo ambayo wanaambia ati kwamba sijui nani alilipa nini, nani alifanya nini, ile business tulifanya bila malipo. Tulifanya kwa urafiki na undugu na
for the development of the Burundian music and Uganda music. So if anybody anakuambia ati kwamba they paid me walinipa nini, hiyo ni uongo. Hiyo ni uongo. Niko hapa Bujumbura, kama kuna mtu yeyote anasema na alilipa aje sasa hivi aongee. Hamna maneno kama hiyo. Niko hapa Bujumbura. Uchiye. Kama kuna yeyote ambaye anasema kwamba amelipa aje hapa aongee chochote, namulindiriye. Mimi niko hapa na msubiri. Mimi na Double J kufanya ngoma ile. I wasn't paid nothing. Bambwirire mu Kirundi. Jewe na Double J kuri rya ndirimbo ntaco narishwe. Nta mafaranga. Indirimbo naramuhamagana bati tworirimbana nawe aravyemera indirimbo irakogwa. Mubyumve neza. Wasabye collabo wanashima. Turaririmba indirimbo ze kubiwa mugabo je nshaka ko turirimbana. Ko niko nagira ngarukeko. Dr. Jose Chameleone yisebe Double J ko bokora n'irya ndirimbo. Ego. Nta mafaranga yarishwe, sinza kugana ijambo kurindi ndiko ndabaha context ye biri mu butumwa bwa Jose Chameleone. Harimo n'ikintu c'impanuro cyo guhanura promoter. Mwese murakeneraniye ntimuryane. Promoter akeneye umusani n'umusani akeneye promoter. Muri make ibintu byose ni magiriranire. Hambavu yaho indirimbo yakozwe ku bw'ubugenzi kugira ngo ibintu bigende neza. Wumva none ga mugenzi. Ibiriko biravugwa ibyavuzwe. Namusi ukuri koza kuva mu wundi muntu arenze Chameleone. Nkuko yari yabivuze cyagiye Iburaya. Nubabisubiyemo. Yanarangije avuga ati ubu ndi ngahi Bujumbura mu Burundi. Uwo muntu yampaye amafaranga. Yova ko yampaye amafaranga. Ati ngabimbarire numve. ze abimbarire. Ubuzi ko yampaye amafaranga wese. Ubu ndi ngahi Bujumbura. Azabimbarire numve. Avuge ikibazo dufitanye cyari cyo cyayo mafaranga. Nkacangaruka mvugane. Aba bantu kugira ngo kesi rindigeraho yageze. Hari ndi haza mu bintu byo gushwana. Burya hari amakuru avuga yuko intandaro ya byose ino ndirimbo yabe gusa n'akantu kaza kubarutsa buri kintu kubera ko umusaza yitaye kwishava aravuga ati n'ibintu byose mumaze kumpombya reka ndabibyonge. Fisa amafaranga, he is believed by everybody. Muri make afisa amafaranga kandi yizewe na buri muntu kubera ko ibikorwa yakoze tubyemeranye byose byari byiza. Ariko hari amakuru avuga yuko ikibazo cha Double J na DJ Pole si intandaro ahanini si kwino ndirimbo nayo ibirimwo mugabo inkuru ivuga yuko Double J na DJ Pole burya higeze kuba higihe Double J yagira abe under Crystal Production bagakorana kuri iyi project nyene ariko umusore nawe sinzi uko byagenze abona ntibisona aravuga ati ibyo ntibikunda. Umusaza aravuga ati genda shaka nzogaramiye kila kitu and then dukorane nk'aba partners ariko uri under label yiwanje naho uzo uri muri label yiwanye mugabo hazobe harimwo mu masezerano yuko mukuri ibikorwa turiko turakorana label yanje hariho ukuboko kwayo kandi nawe ubyemeza yuko label yanje ibijamwe kugira ngo ibi byose bize bigende neza. Nimba ukeneye ibiteramo bimwe bakubwira ati ukeneye kuzuza dukora akazi ukeneye igiteramo gisa neza giteguye neza gifise vibe apana mu Burundi hanze y'u Burundi ati dukorane bigende gute. Umusore birananirana biranagorana cyane bamaze kuba badahuje tunavyemeranya mu biteramo amaze gukora byose babivyibushe bitagasepe kico cyuzogiharira nanje nzomusuka ko mabisi nzovuga nti wewe iyo bijya hose hari kindi mushobora kuba mufana muzehe w'abandi niko ndavuga DJ Pole muri Crystal Event and Crystal Production naho buuye isa n'ivyavuyemo ikibazo ahandi hantu byaciye bigoranira ni ku ndirimbo Penalty. Burya kuri ya ndirimbo Penalty Chris ntihari kuzamwo Linoji
burya bafusemwo ngo amajwi ya Double J kubera yuko byari byagoranye kuri cya kibazo cyo gukora amasanamu kwa Landry SB Yeah. bo bakavuga yuko bategezwa gukorana amasanamu nande Jonera. na Jonera aho ni mu gihe muzehe we yari yateguye budget imbere y'igihe before akayitanga babivuganye bose babizi mu nyuma abasore bakamwigarama Double J nande na Chris MB kuri video yari Double J na kiri kuburyo niyo ntandaro burya ngo yuko musaza yari yatangwe kuvuga ati bano bana ntandero bagira bano bana barasuzugura bano bana bafisa kagaye ashiramwe ibintu ngo by'ibirobezo hariya kuri TikTok abantu barabyumvise rero umuriro buratse bigenze uko bimaze kugenda uko abantu benshi rero baca babona ikibazo nyamukuru yagize gute kirasanzaye ku ruhande rwanje niko kuvuga ati nyabona ntimuzuhavure murenderera ikibazo aho kitari urumva yuko bano ibintu byabo ni birebire kugira ngo utore ikibazo nyakuri utacengetereye ngo umenye amakuru ariko aravugirwa byari kugorana ndavuga nti kumbe bya bintu rero kwakuri twaguma duhishwa byari bikwiye ko buri bantu bagira gute bakumenya aho ni mu gihe wanashima igitaramo twabonye Dramatakora bari kumwe na DJ Pole mu Bubirigi mudavuga ngo tuzobona ikindi nka kijya biragoye ati kandi wumve neza yuko umuntu wese yakoze igitaramo kitarimo kuboko kwa DJ Pole Buraya isatura amabafure satura mu Kanyosha muri Belgique ati abandi bose mwabonye bakoze ibitaramo bikaze ati menya uko kuyo kwarimwo ati byumvikana yuko uko biri kose hariho uruhande hariho uwibagiye kazoza na contribution y'uwundi muntu muri industry kugira ngo akingire petetre vyiwe biza gutuma mu nyuma hari ibyo duza gusanga twagize gute twahombye hazamwe n'ugwanko amashavu menshi kudahuza ibizotuma muri ico gihe bitagenda neza niko kubona ati bwa bundi babantu naho dukorana they don't know what they are doing urumva n'ibintu nk'ivyo nyene muraza kumbabarira ati ntibazi ibyo bari barakora birangira n'umwana hariya Chris mbavuze ati musore wigendere hano hantu ndabona ko bino bintu kubishobora bigoranye umuzeru namutelefona ngo ati buge rero mutama turashaka kutubarire kuri bino bintu ngene bimeze ati titangaza makuru nitukiri kumwe tivyo bintu sinkibirimo by'imiziki byanyu nahevye Pari people no Burundian artists ivyo yarabivuze igishika hajya you guys mugendane n'ivyo nje nzogendana n'ivyo wanje nuko bimeze ariko mugabaho naho harimo akantu kubwa ngo uzotegura igiteramo mu gihugu kirimo aba artistes uhereze nani platform abanyamahanga mu gihe mu gihugu naho harimo aba artistes sinze reko kino kintu cyo kizokoroha kicyo kugitegura n'uburenganzira bwiwe no business akora business uburenganzira bwiwe kandi byibaza jewe ariko ari muri business nta business nta mupaka igira n'amafaranga yiwe ko turabizi yuko n'abaririmbyi kenshi abantu bategura baba promoters barakunze kwidoga ngo iyo bakoze amashow n'abaririmbyi ntibigera bunguka bisigura yuko peut-être DJ Pole yahora bikora kubw'urukundo abakunda nshobora gukora ikintu tunguka ntumbabarira wowe ukora ikintu gatatu nimeka gatatu utari kurunguka nibibaho ntibadoze baradohe nivyo nibisivyo oya nibibaho reka wowe mbira ukuntu wakora ikintu Fulgence washaka kugikora mu buryo bwo gufasha kandi mugivuze ko gufasha simaka wunguke ufashije umuntu ivyo utanze uraheba nimba wowe uza kunguka mu nyuma utunguka ntugaba kuregreta mu nyuma kwa gufasha ni kugira iki ni gutanga ivyo wawe utarindiriye kubiza kugaruka mu gihe wombwira yuko uri wafashije mu nyuma begaca bigira aho bipfiruga cyo vuga ati byose reka ndabisukemwo amazi oya Jesse nemera nawe yuko bagiye bafashije iyo yabafashije nimba habaye agakosa gatowe ntiyo burya rengwe intandaro namukuru nuko kuntu bashatse kujya muri business so itahuritse neza no kuntu ibintu bimeze birangira badahuje ari naho nagutse mvuga ati petetere ko umusaza havuye agira nakana kagashava aravuga nti abantu ntibazi nivyo bariko barakora birangira haje ibintu by'imishamirano hazamwe ibintu tutabonanye n'ingene bimeze ariko inkuru yoyo nuko imeze uyu bundi ico gufasha nane sindacemera
wewe ufashe umuntu hamugaca uvuga ngo indirimbo yiwe ngizoja kuri channel yanje canke ngo umuziki ngo nije nzanda ufise uyifashije umuntu wari uramufasha nimba ari umuziki akoze ukaja kuri channel yiwe nimba ari concert agira simpaka ngo aguha amafaranga yakuyeyo umva ufashije bawafashije muri make kije sino kwita gufasha ahubwo nyene basi arafasha nka 50%. ni gufashanya Ya arashamo ukuboko bagashamo si gufashanya muri business barakorana ntibafashanye mw'abantu business nayo ntibafashanye barakorana business je mashaka kunguka nawe wunguke ya bivuye na contrat nico mwandikiraniye nuko ariko impamvu avuga ko afasha usanga ni muri contrat avuga ati jewe nzotwara nka 30% nawe twarese butanzi nuko nugufasha umugani kungana no gufasha wa muntu uvuga ati byose ntuzobitwara ico kintu bagitahura byose byitwa gufasha mugana ubufasha butangana hari ubufasha ufasha umuntu nawe ushaka guprofitiramo gatoya sinibaza rero ko DJ Paul nawe yafasha a 100% hari ikintu nawe nyine yabagamije soit yabashaka visibility canke hariho agaparti gatoya yatwara kuko sinibaza yuko yoba yafasha a 100% kuko yoba yafasha a 100% nta ijya ndiri mu nteko kuyifata ndiri baba yibasubije none nta naho byanditse yuko umuntu agufashije ashatwara utuntu twawe nama mupfuye akantu araguhebera akavuga ati we twara nubundi nagufashije hari abandi bantu Calvin mushwanya twarya ivyo byose aha naba yagufashije gufasha umuntu we wumviki gufasha umuntu amufasha nyene to a z kavuga ati je yamufashije byose bikenerwa byose ndamufashije ndahejeje yes nuko bimeze rero mwavyumvise ku cerekeye DJ Paulin na Double J ibona yuko Chameleone hariya yavuze ati umwanya wari wose Double J ashaka ze dukora yindi ashaka aze dukore na album ariko nca nibaza nti kubera iki Chameleone atavuze ati ngiye kwa DJ Paulin ndamubwira musubirize kindirimbo yiwe naho hazamwe ikibazo kiza gutuma bamwe badashobora gutahura byose ariko mugabo nko kwicara akavuga ati ndi imbere ya screen arazi yuko ari imbere ya media akavuga ati ibintu bimeze uku nuko ariko kuri ashobora gutanga ni nayo mpamvu ya novuga ntiyagarutse ku kintu ati uwo muntu avuga ko yampaye amafaranga ndi hano mu Burundi ntaho ndiko ndaje naza bivuge ambwira aya mafaranga aho yayampereye avuga nubwo nabo bazomenya ngene bagira gute sawa uno munsi Jose Chameleone ari ngaha aho ne dusabe Double J amusabe yindi ndirimbo cyane dusabe Double J agende kubwira Chameleone agenda musabire DJ Politics musubirize ko indirimbo kugira byose bidadanuka erega Double J nitumubwira icyo gukora nawe n'umuntu akuza araza akazakora ibyo akeneye n'ibyo adakeneye sawa ariko nawe wumve yuko natwe turi mu bantu baterera kugira umuziki utera imbere kugira ngo umuziki utere imbere je nsaba mu artiste no kumenya ibyo akora akegera abantu bakiga neza project z'ibingene zizotungana ariko n'impanuro zacu zirakenewe impanuro nuko ega urashobora kwimvira yuko abazi ibyo akora ariko ugaca usanga hariho n'ibindi bimusoba ibindi ugaca usanga hariho n'ibindi vyiyumviro abakeneye twamubwira tutigenda ariko Birimani Boy ifise timu nini mve rero we Fulgence Birimani Boy ifise timu nini none ntushobora kwiyumvira yuko kugira timu nini ni kimwe no gufata mugakora biri ku murongo n'ikindi timu nini naho nyene idakunda itangazamakuru ntumva ko akantu kabura none nimba ufise timu ikwiye muri iyo timu yawe haba harimo abantu bajejwe gutanga amakuru abantu bajejwe kuja ku masamirizi gutanga amakuru atandukanye ikibazo kuvuga ukuri kwinshi bizohavura ukuri kuravugwa reka tubivuge okay nimba ufise timu ikwiye si timu yo kuvuga ngo kwicarana gusohokana muri bar gusangira nze musangira ibintu hariya timu ibigizwe n'abantu bagufasha ibikorwa byawe niba gutanga amakuru yaba kuja kukuronderera amasoko okay mugere ufise iyo timu irimo abantu bose basha wumva ngo ntibatanga amakuru bisigura ko haba harimo abantu ngaho wonye bita ngo bari muri timu ariko badakora akazi kategere oya makuru barayatanga ariko baratinya ibinyamakuru bayatanga ku mpande zimwe ndose ivyo nyetwa ko turavuga no gutinya ibinyamakuru bimwe bimwe so kutabitinya no kutavyuba aba rero hacazamo kandi kantu je niko ndabifata hazamwa kandi kantu ubundi uri mu artiste nta kuvangura ikinyamakuru cyose cyafise ikico kigufasha
uvuze ngo muvangure ni hamwe usanga hari ibintu bimwe bimwe kurahomba. Ya ariko rero ugiye kuraba nizera neza yuko Double J kuba bari kumwe sumunyenga bano bagabo bisaba kubajyaniranya. Nimba kene yindi ndirimbo barashobora kuyikora byihuse hanyuma bikagira gute. Ubundi yanivugiye bati je naho yoshaka album twoyikora. Nta uwo mwanya wayo burya arisi yuko ufise. Ariko kandi n'ikindi kintu ariko reka n'ikindi kintu cyo kwitondera bajya ku bantu b'abaririmbyi bari bakora kinyamwuga cyane. Muze muritondera ukuntu bicura ibibazo kuri izi microphone. Ashobora kuvuga ibintu byose ukumva biri clear ariko hageze kubishira mu bikogwa ugasanga birugaye gashireko na cyane cyane ku munsi wejo ari muri mvye avuye hanze kwinjiye mu kindi gihugu umenye yuko aza amajambo avuga abashaka kuba ari ku murongo ncangira ko kino kintu ejo hari ikintu Ibra yavuze cyanyoye kandi kijya kintu no muri sinigira ndacibagira ati gukorana collabo nibisanzwe ati n'amafaranga kenshi bigasi yakenewe umezingatia misingi ambayo unapaswa kuisimamia wagerageje kubahiriza za nkingi ukuye kubahiriza mu masezerano uko haba amasezerano dukeneye indirimbo imeze nuku izo twara buryo bungana nuku n'ibindi ndirimbo yetu atabintu by'amafaranga bigiyemo muri kagabo biri ndakeneye uwundi cyo uvango nta mafaranga jamu ntikunda urumva muri kagabo biri collabo yose isaba amafaranga kandi menshi muri kagabo biri nindakeneye uyundi aho rero ukeneye undi niwacagira gute niwaca avuga bacara bakunye nyine babiyaga kugira ngo ahantu muza gushutinga video muza gushutinga neza ko bimeze ivyuma muza gukoresha indirimbo muza gukora quality mukeneye style mukeneye kwandika ibintu byinshi byose mukagira gute ikaramu igakora imeze gukora akazi kayo panavyo byo kuza mwirizariza oya byo ntibirimwo muragenda hanyuma mukagira gute mukaraba ivyo mwanditse ivyo mukeneye mukabishira mu ngiro bitaja mu ngiro ngo bigene uko byagenze urahomba amahera watanze kuri audio kandi audio nta usohora na iyo biri kwa producer baramaze kuri amafaranga indirimbo yaraheze mwarabwe ati project zosohokana na video bigenda uko nyene zoga ngo nzosohora audio nyata ata video urayisohora bakayikura kugasigarura rira twaguma twido uko nyene kore gutagize gute tubahirije amasezerano muri make ibintu byose bisaba kubona kure hakiri kare kamera ati ibi nibi nicyo gituma nabwiye ati burya muri timu y'abanyamuziki si buri muntu wese apfa kujyayo sina buri muntu wese apfa gukwega ati cyokera hano dukora akazi no kumenya mbego no muntu ntanabizi arazi ngene bimeze aba manager dufise hano mbego umuziki mu managing murawuzi murazi business y'umuziki ngene imeze aha hantu niho hano turiko turagira gute turiko turapfira kaniniya murahura na manager ugira ati msanii wangu mzuri hivi na hivi naandika indirimbo zigaguma zisoka buri munsi ariko tugahiga ikintu gifatika ariko arakura mu muziki tukakibura tukamusanga n'imyidogo buri munsi kandi nibazo tubeshe ngo umuziki wacu ngo ntucuruzwa uracuruzwa umuziki uracuruzwa ahubwo bariko bawukora gute nyene bariko bawigira project gute ikindi kibazo nyamukuru maze kubona buri muntu reka nyironkerayo nkeneye gufungura nigire si kumbono kazoza yo kugira gute yo gushikana umuziki wawe kure aho niho hantu hanini usanga nyene hari n'ikibazo nuko bimeze avyumvise